mugabo nta gitangaje kirimo anje kukwereka rero abo ba FDL bandi uyu Kagame canke u Rwanda ruriko ruravuga niyo mpamvu izi ntambara ziriko zirabera muri Kongo bizogorana cyane ko zihera kuko ziguma zihindura ishusho umwanya ku mwanya kandi tuzamva bari kuri iki ejo kumva bazanye ikindi izi ntambara ziri muri Kongo rero mu buryo bweruye kandi mu buryo bugaragara ni ntambara novuga ko ziriko zirahuza abo bita ababantu n'abanirotike sinzi ko abantu batahura ababantu n'abanirotike ku bwa Kagame n'agatsiko kiwe umuntu wese w'umubantu ni umu FDLR. Kagame kuva kija ku butegetsi yabeshangagiye muri Kongo kurondera abitwa ngo nabakoze itsembatsemba mu Rwanda ihonja bwo mu Rwanda aba FDLR mugabo sishaka kimujanye kuko iyo myaka yose iheze yidumbagiza muri Kongo ngagiye kurondera FDLR nta musi umwe yerekana aba FDLR afashe myaka 30 aha rero twahabera amagabo kujya dusanzwe turi kanura tukagwiza kuba amagabo tukongera intege mu guteramira umutekano w'igihugu cyacu ntanyeka turazi yuko dufite umubanyi mubi ibintu abanabivuze n'abasokuru barabivuze u Rwanda n'umubanyi mubi kandi si umubanyi mubi ku Burundi gusa n'umubanyi mubi kuri Kongo n'umubanyi mubi kuri Tanzania meme no ku Buganda n'umubanyi mubi nta gihugu na kimwe gihanirwe n'u Rwanda kitigeze kugarurwa n'imipaka nana kimwe hari igihe binjira abasazi binaba nabivuze ukabona umusazi kabisa yanyaguza yambara ubusa agena tore icafu kumbe n'umusirikare wa RDF agiye kuneka bimwe n'ibindi ukabona umukobwa mwiza yigize indaya ndangira ari kwidiri ukababona baje kuba abakozi bo mu nzu ukababona baje gukora mu bare butandukanye ari bamaneko b'igihugu cy'u Rwanda rero ibi by'umusirikare ntitubifate mu mineneko Donge kuramutsa abakunzi ba televiziyo yacu ivyo aho muherereye hose haba mu gihugu cyacu cy'u Burundi canke hanze y'igihugu. Yes, ni MC Benita nko musanzwe bimenyereye imbere kuri screen zanyu murabona neza ko turi kumwe n'umusesanguzi akaba ari hano kugira ngo atuyagire byinshi bigenda bituzazanira muri bino bihe. Yes, ndaguhaye ikaze bwana musesanguzi kugira ngo uramutse abakunzi ba televiziyo yacu karibu cyane. Yego urakoze cyane kwikaze umpaye ndaramukije abakunzi ba Yaga Nawe TV ndaramukije namwe abakunzi ba B-Info Plus eka namwe ba BMBC TV mwese ndabaramukije kandi nzira ko mumeze neza reka ndabahe nikaze kugira ngo dushobore kugirana ibihe byiza hano kuri Yaga Nawe TV ariko kandi ndakunze biri mu mugenzo wanje gusaba ko duhurira muri commentaire neza cyane duhurira muri commentaire kumbure ibyo tugiye kuganira ko muze kunyunganira kuko ndazi ko abenshi mufise kubumenyi cyane kundusha neza cyane urakoze cyane bwana musesanguzi uyu munsi rero nkaba namwemvise kugira ngo tuyage bimwe bigena bitandukanye cyane cyane mu karere kacu cyangwa se mu bundi burere bwana musesanguzi uyu munsi nkafise ikibazo nifuza kukubaza kijanye nabo hakurya Kanyaro umbabarire cyane kumvuga nkoresheje biraboneka neza yuko inyuma y'imyaka myinshi nk'imyaka 30 irenga tuko twumva neza ko abakoze genocide mu Rwanda bashobora kuba barahungiye mu gihugu cya Kongo apana bashobora yes bahungiye neza cyane niko bivuga urakoze cyane turifuza kumenya rero eske boba bagihari ni kibazo kiremereye kabisa ni kibazo kiremereye kandi abantu benshi bakeneye kumenya wavuze uti imyaka irenga 30 mu Rwanda habaye
ico bise genocide wanashaka yakorewe abatutsi niko bakunze kubivuga kandi iyi myaka nyene iraheze u Rwanda ruriko rukurikirana abagirizwa ko bakoze iyi genocide mu gihugu ca Kongo neza cyane turazi yuko batari muri Kongo gusa n'u Rwanda rurabizi mugabo rubakurikirana muri Kongo ikibazo ca butiriro none boba bagihari yego abakoze genocide mu Rwanda babita interahamwe sivyo interahamwe zari zigwiriyemwo abahoze mu gisirikare ca nyakwigendera Perezida Habyarimana Juvenal mugabo baciye bashinga umuhari witwa FDLR magingo aya rero u Rwanda ruravuga yuko rukija kurondera FDLR muri Kongo nagomba nkubwira ikintu kimwe umutangazamakuru n'abandi bacumvireho kumbure kirashobora kugira ico kibafashije kubijanye n'izi ntambara ziguma ziba zagasakisaki ku butaka bw'igihugu ca Kongo zitagomba guhera uyu perezida wa kujya Kanyaru Kagame Paul Kagame hariho ikintu yakoze agihanuwe n'abazungu kugira ngo bizomukundire kuzobaho imyaka myinshi cyane ku butegetsi kubwiwe yifuje ko yozoba ku butegetsi imyaka yose mugabo ntibikunda yari bagiye ko ari umuntu apfa yambaye umubiri birashoboka ko yozopfira ku butegetsi birashoboka mugabo ntibyokunda yuko azoba ku butegetsi imyaka yose ako kantu rero ngiye kuvuga yakoze ko kugira ngo azorambire ku butegetsi nuko yambitse ishusho itariyo abito ngo ni aba FDLR utishusho yabambitse niyi ababito ngo aba FDLR yabambitse ishusho yabo bita aba genocidaire iyo shusho amaze kuyibambika ibihugu rutura bica biha Kagame ububasha bwo kuzokwinjira mu gihugu icari cyo cyose azokumva ko kirimo mu FDLR kumurondera aha rero niho Kagame novuga yatsimbatariye ku butegetsi kuko yerekanye yuko we yabaye umutabazi w'abanyarwanda yagaragaje ko ari we yahagaritse genocide ivyo bica bimuha kuguma ku butegetsi no kwidumbagiza mu bihugu bitandukanye byitwa kare karondera abo ngo bakoze genocide muri Kongo ariko rero ndiko ndaza bukebuke kugira ngo kumbure nze gushika ku kibazo cawe ndacishuye direct ntiwo bitahura neza ndazi ko wacumbaza ibindi bibazo byinshi n'ibindi mugabo nshimiye guca muri izi nzira zisubwira ngo kumbure ubitahure neza cyane Kagame mu ntango za 96-97 acinjira muri Kongo abantu baratahura ibyo arimo barabona yuko mu by'ukuri asa n'uri kararondera aba bantu bakoze ihonyabwoko mu Rwanda bahungiye muri Kongo aba bitwa ngo ni aba FDLR babita interahamwe byaragaragara mugabo uko imyaka yagenda yicuma harageze igihe abantu dutangura kumuhinyura sivyo hano ushaka rero ko abantu munkurikirana cyane munumve neza umuntu yari umusirikare kuri Habyarimana mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 994 uwari muto muri bose sivyo uwari umujene tumuhe ko yarafite imyaka 20 le plus jeune mu gisirikare tuvuge ko uwari muto yarafite imyaka 20 sivyo ubu haheze imyaka 30 irenga dufate ku myaka 31 ntacu sivyo uwari afite imyaka 20 kiriya gihe uyu munsi afite imyaka ingahe 50 kuduka none urumva ko umuntu w'imyaka 50 yoba gishobora gufata inkoho aje gutera igihugu ibintu bidatahutse cyane so biragoye cyane rero mugabo hari ikindi kintu baciye babikora bahindura ko FDLR atari umuntu person
ahubwo bo bafite ngo ni ingengabitekerezo ngo ni ideology bivuze ngo abana babyawe n'abajya bito ngo n'aba FDLR ubwo nabo baci babagira aba FDLR niko babyita ibi rero byatumye Kagame n'agatsiko kiwe baguma bidumbagiza mu gihugu cy'u Rwanda nako ca Kongo byitwa ko bariko barondera de soi-disant FDLR ariko kandi ku rundi ruhande twaramubonye Kagame mu gihugu ca Kongo ku nshuro za mbere bakarondera FDLR ariko kuri uyu munsi twabonye Kagame muri Kongo avuga ko ari muri Kongo guhabuza agateka k'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo kubera yuko abo bantu bafashwe nabi ibi twarabibonye ku rundi ruhande barahindukiza ururimi bongera bavuga bati bari muri Kongo guhabuza agateka k'abanyamurenge n'abasa nabo bari muri Kongo ngo bafashwe nabi ibi nibyo twabonye betangabo byinshi mugabo ku makuru y'ubutasi twagiye turaronka mu by'ukuri ubwa mbere twagiye gusanga ikintu Perezida Kagame yitwa FDLR twaje gusanga atari bajya bakoze jenoside mu Rwanda twaje gusanga ari ibintu bibiri ibi nibyo rero ngiye gusigurira abari kwadukurikirana kumbure nawe uvyumvireho uce wumva uburyo magingo aya bakivuga ko FDLR igihari uburyo bwa mbere Kagame kuva kija ku butegetsi yabeshangagiye muri Kongo kurondera abitwa ngo nabakoze itsembatsemba mu Rwanda ihonja bwo mu Rwanda aba FDLR mugabo sishaka kimujanye kuko iyo myaka yose iheze yidumbagiza muri Kongo ngagiye kurondera FDLR nta musi n'umwe yerekana FDLR afashe imyaka yenga 30 uwo uri kurondera iki umaze imyaka 30 urondera umuntu nako umugwi w'abantu ukaba n'umuntu n'umufata kwe uri kurondera iki twagiye gusanga rero Perezida Kagame muri Kongo yari yagiye kuronderayo le sous-sol ubutunzi kamba bwa Kongo iza amazahabu amakorta n'ibindi bitandukanye agaca yitwaza ko agiye kurondera FDLR bivuze ngo rero Kagame yarabatije ubutunzi kama bwa Kongo ntibwaba bucitwa inzahabu ntibwaba bucitwa korta ntibwaba bucitwa amajyama n'ibiki we yaciye abwita FDLR none kajya kurondera muri Kongo iyo ni imvugo ya mbere iki ni ikintu cya mbere Kagame yaje kurondera muri Kongo iyi FDLR idoje kuvuga ubu butunzi kama nibwo bagiye kurondera muri Kongo so mu bundi buryo bubangutse urashaka biriko banavuga cyane ubu aho u Rwanda surtout ruriko rutangaza ruvuga ko Perezida wa Kongo Chilombo uyu Felix ngo ariko yinjiza ku bwinshi aba FDLR muri Wazalendo Kagame amaze imyaka irenga 30 arondera FDLR muri Kongo yarababuze none abo Chilombo yarose ngabashire muri Wazalendo yabakuye kandi baramunane nawe mbeho Kagame cyangwa se abanyarwanda baciye amenya gute ko bajya abantu Wazalendo rikirakira ari aba FDLR ibiro n'ibintu abantu iyo bavyumva cyangwa se babisoma byandikwa ku mbuga zitandukanye bakanabyumva bivuga ku mbuga zitandukanye babifata kandi bisanzwe mugabo ni ntabwo ari bisanzwe iki ni ikintu gikomeye cyane d'abord le nom FDLR byarabaye diabolize ku isi yose FDLR ni umuntu bagize ko ari kinywa amaraso ni ukuvuga umwicanyi ruhebwa adatoranya guca wumva rero yagirije Perezida mugenzi we ngo ariko ashira bicanyi ruhebwa mu rwego rw'Abazalendo d'abord kini gitutsi gikomeye cyane gose
mugabo nta gitangaje kirimo anje kukwereka rero abo ba FDL bandi uyu Kagame canke u Rwanda ruriko ruravuga niyo mpamvu izi ntambara ziriko zirabera muri Kongo bizogorana cyane ko zihera kuko ziguma zihindura ishusho umwanya ku mwanya tantu zamva bari kuri iki ejo kumva bazanye ikindi izi ntambara ziri muri Kongo rero mu buryo bweruye kandi mu buryo bugaragara ni ntambara novuga ko ziriko zirahuza abo bita ababantu n'abanirotike sinzi ko abantu batahura ababantu n'abanirotike ku bwa Kagame n'agatsiko kiwe umuntu wese w'umubantu ni umu FDLR iyo mvuze umubantu ni wumva abahutu yego abahutu b'abakongomani abahutu b'abarundi batwita aba FDLR sinzi ko kunze kuraba mu makomantere ibiganiro dukora iyo twavuze ibintu abanyarwanda benshi badashigikira baca bavuga ngo ntibitangaje muri umu FDLR niko bavuga barazi yuko jewe jenoside iba sinari mu Rwanda yego ariko cyo bitwa antuka nimba nari imyaka myinshi nari nk'imyaka nk'ine itatu ngo jenoside iba mu Rwanda nta n'ubwenge barufite mugabo bagacuranyita ko ndi umu FDLR baba bashatse kuvuga wewe uri umuhutu nta bindi wovuga wewe uri umubantu iki rero n'ikindi kintu gitumye intambara kumwe idashobora guhera kubera ko aba banirotike aka gatsiko k'abanyarwanda gakoresha imvugo zo gucanishamwo abantu kugira ngo bikunde ko kaguma akariko karayobora gashira iby'amoko imbere kugira ngo kerekane yuko les soi-disant nirotiques abatutsi abahima bakomeje gucinyitswa ubu bari muri Kongo bavuga ko abanyamurenge n'abasanabo mandi majambo abanirotike bafashwe nabi muri Kongo babayeho nabi muri Kongo ngo bagiye guhabuza agateka kabo ariko mbaza ikibazo buriya niko abanyarwanda b'abanirotike nshaka mvuga abanyamurenge bari mu Rwanda n'abatutsi bari mu Rwanda niko bose babayeho neza kubera ko izi nkotanyi zitakagomba kwanza kurengera uburenganzira bw'abanirotike bari mu Rwanda bafashwe nabi bari ko bicwa n'inzara general ni umunirotike mu Rwanda ataha mu mwobo atagira inzabamwe aba mu mwobo n'umunirotike mugabo agaca agomba kwerekana yuko akunze abanirotike bo muri Kongo gusumba bari mu Rwanda ni urukundo nyabaki biratangaje ibi rero iyo mwumva ngo bari muri Kongo kurondera aba FDLR mu buryo bwewe no mu byumve yuko bagiye kurondera abahutu bo muri Kongo hamwe na budabutunzi kama bwo muri Kongo ikibazo cyawe nacishuye mu buryo buri direct kubw'inyeshamba FDLR cyabaho FDLR ni bajya babantu b'abakongomani FDLR ni na budabutunzi kama bwa Kongo yego urumva neza ko Kagame iyo ashotse ateza intambara aba ariko arondera ibintu byinshi kandi urumva ko aciye ubwenge yes katwibandanye cyane bwana Musesangozi nakibareza ibibazo bigenda bitandukanye turiko turumva amakuru avuga ko hariho umusoda umu RDF yafatiwe ku butaka bw'u Burundi iki cyo cyumva kivuga ko kugira ngo abantu bagifise ubwoba kuko benshi bariko baravuga neza ko ashobora kuba ari maneko abandi bakavuga ati murabe neza cyangwa kuko benshi bavuga yuko ashobora kuba yari yaburiwe iki kintu kivuga kwiki urakoze cyane mu mutangazamakuru ndafise ikintu ngiye kuvuga kuri n'urubuga rwa Yaga Nawe TV kukijanye n'uyu musirikare w'umuserja ari afise pete rya serja w'igihugu cy'u Rwanda yafatiwe hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi kwigenekerezo rya 2024 kuno kwezi nyene kw'icenda mu mwaka wa 2025 hakomeje kuvugwa amajambo menshi cyane kubw'uyu umusirikare wa RDF
aho abanyarwanda benshi bo bavuga ngo yari yaborewe. Yego. Mugabo abarundi benshi nabo bakavuga bati wanguha twese turasoma agacupa tukaborerwa ariko ntiyogeye dutaha. Mugabo ntiyogeye dutaha. Yego. Abandi bati ni murabe neza muri kanure iyo ni maneko. Neza cyane. Turamaze kuvuga byinshi mu by'ukuri kubwa kino kubw'uyu musoda ariko ngiye kuvuga ibintu ntari bwigire mvuga. Abanyarwanda bavuga yuko uyu musirikare yari umushoferi. Yego. Ukaba nkako yaninjiranye imodoka ku butaka bw'u Burundi. Yaborerwa neza. Bamufatiye ku metero amajana. Sibyo. Umbwira umuntu yaborewe ku buryo adashobora kumenya ataha. Mugabo agacanyura imodoka akaja kuri vola. Ahantu urumva ko harimo amakenga. So ikindi kintu rero novuga gihambaye abantu batigeze bahana agaciro buriya igisirikare kigizwe anovuga n'ibyiciro bitandukanye. Sivyo? Iciciro cya mbere cy'abasirikare ni kuvuga aba basirikare bato bato kirangirira ku mu caporal chef. Sivyo? Tugiye kuraba rero uyu munyarwanda w'umuserja ntabwo ari mu basirikare bato bato. Ari mu bisongeretse. Sivyo? So mu gisirikare rero umaze kuja mu bisongeretse ntushobora kuba umushoferi atwara abandi. Ibi niko biri. Bajya abashoferi ubona abasirikare nta bisongeretse babiri bari musi swata peteri n'abafisa bari mu caporal chef. None gute uyu mu RDF agumabisha makungu ngo yari umushoferi tumubona banemeza ko deja yagize ku ipeta ry'umu caporal chef deja mu bisongerezi. Dabwo ikintu cy'u cyambere cerekana ko bari ko bavuga indimi nyinshi ku bw'uyu musirikare w'umu RDF yafatiwe ku Burundi. Yego. Butaka bw'u Burundi. So ikindi ngiye kuvuga ni iki, uyu musirikare yafatiwe ku butaka bw'u Burundi mu gihe hareze iminsi mike cyane. Yego. Mu Rwanda bariko baratangaza yuko uwari umusesanguzi yitwa Rabin nawe nyene yafatiwe ku butaka bw'u Burundi n'abagenzi we. Yego. Baciye ku mupaka ujya nyene wa Kirundo. Yego. Niko bavuga. Urumva ko bifitanye isano. Uri umuntu ufise ubwenge ucubona neza yuko bino bintu bifitanye isano. Reka mbandanye kandi ibi bibaye kandi mu gihe hamaze iminsi hariko haravuga ngo yuko mu gihugu cy'u Burundi umutekano utameze neza, na cyane cyane bagaca bakwesa intara ya Cibitoke, Bubanza, Kayanza, barashaka na Bujumbura. Ibi na Canada yarasabye abenegihugu bayo yuko batotembera muri ivyo bice, warashika na Pays-Bas. Mugabo haciye kurikiza kandi iby'umusirikare w'u Rwanda. Hariho n'ibindi byabereye mu kibira mu ndwi heze kumbure ntashobora no gushira agaragara. Mugabo byerekana yuko u Rwanda ari menace ku Burundi, hari ico biri ko bararondera ku Burundi. So je nk'umuntu nkurikirana cyane ibintu byo mu karere, ifatwa ry'ujya musirikare ntiturifate mineneko neza cyane, ntitubone yuko ujya musirikare yari yabore nk'uko bariko bivuga mu Rwanda. Ahantu kwibutsa abadukurikirana yuko u Rwanda rukoresha amayeri menshi mu kwinjiza abatasi mu bihugu bitandukanye. Ibi niko biri. Hari igihe binjira abasazi, binaba nabivuze, ukabona umusazi kabisa yanyaguza, yambara ubusa, agena atore ibicafu, kumbe n'umusirikare wa RDF agiye kuneka bimwe n'ibindi. Ukabona umukobwa mwiza yigize indaya ndangira ari kwidiri, ukababona baje kuba abakozi bo mu nzu, ukababona baje gukora mu bare butandukanye, ari bamaneko b'igihugu cy'u Rwanda. Rero ibi by'umusirikare ntitubifate mu mineneko, ntituvuge ngo nakaborerwe, no, tubigende ko neza. Ahubwo hari ikindi kintu gihambaye ngiye kuvuga kuri ibi. Kuba ujya musirikare yafatiwe ku butaka bw'u Burundi mu gihe tuzi yuko kuri frontiere hasanzwe hariho
igisirikare n'igipolisi nukuraba neza yarenganye gute turashobora gusanga hariho abarundi biwacu boba baramuhaye inzira karengane neza cyane ibi birashoboka aha rero twahabera amagabo kujya dusanzwe turi kanura tukagwiza kuba amagabo tukongera intege mu guteramira umutekano w'igihugu cyacu ntanyeka turazi yuko dufite umubanyi mubi ibi naba nabivuze n'abasokuru barabivuze u Rwanda n'umubanyi mubi kandi si umubanyi mubi ku Burundi gusa ni umubanyi mubi kuri Kongo ni umubanyi mubi kuri Tanzania meme no ku Buganda ni umubanyi mubi nta gihugu na kimwe gihanirwe n'u Rwanda kitigeze kugarurwa n'imipaka nta na kimwe ubu rero kuri incuro batwishizemo twebwe abarundi ariko bagende neza ndakwibabwira bagende neza kuko kuva na kera narindi kuri basokuru nta gihe na kimwe bigeze biyumvira Burundi ngo babushobore baze bazirikana izina Kirundo iyo ryavuye izina Kirundo baze bagibuka barizirikana kuko wanashaka ndashimira wanashaka wise Kirundo kuko ni souvenir yatanze ahubwo abanyarwanda iyo barafise n'umutima bo kwibuka izina Kirundo bagasubiza mu isaha bakaragasubiza kwishira mu Burundi kuko muri 2012 barageze amajanja Burundi baciye mu Cibitoke na Bubanza abinjiye bose baheze nk'ifu y'imijira 2015 bahenze bamwe mu Barundi ngo bakwite za kudeta bizogenda ukuna kuriya ubu bamaze imyaka irenga 10 mu buhungiro mu Rwanda barataye igihugu barataye imiryango ivyabo barabisezeshije kubera u Rwanda so rero reka kumbure ince ngigwako je ndakunda gutanga impanuro ndakunda gutanga impanuro kubera ko je ndababazwa nuko ikiremwa muntu kigira ikibazo mu byukuri je ndi mu bantu batishimira yuko umuntu yicwa umuntu apfa kerekeswa amakosa aba yakoze yose je sindabyishimira niyo mpamvu nkunda gutanga impanuro ariko kenshi nkunda kuganira abarundi bene wacu mu minsi yaheze naravuze yuko abajene ubu ari kawa yumye turi mu bihe by'amatora turi mu bihe mu byukuri wa mubanyi mubi yamana ntaryo agerageza kuraba ko duca mu ryahumye kugira ngo intambuko nziza Uburundi tuko turatera mu nzira y'iterambere ayiburizemo kandi ntavyo umunyarwanda yo kwishoboza adafise abarundi babimufashamo ntibikunda u Rwanda n'u Rwanda nta kintu na kimwe rufise ku Burundi rudafise abarundi rucako niyo mpamvu rero nkunze guhamya abarundi bene wacu nta munyarwanda azoza kukubakira Burundi nawe icyo bashoboye gusa bazogufasha konona ibyawe bazogufasha kwica abawe bazogufasha konona amatungo yawe bazogufasha gusambura igihugu cyawe kanatsinda ubusenyi bw'iyo bamutiza umuhoro niko bimeze rero baratubeshesha tujya dufaranga twinica nikitse bakatwereka imigambi nabo nyene ubwabo yabananiye gushikako hano tuzirikane ko so akwanka akuraga ibyamunaniye bo byarabananiye mugabo gacabasha kutubasha twebwe bitwaje tujya dufaranga ngo tubibafashemo abarundi barakanuye muramaze kubibona namwe noneho abaguma bafatirwa mu gihugu cy'u Burundi mwarumvise n'abandi basirikare b'u Rwanda bafatiwe no ku butaka bw'u Burundi benshi cyane ibyo mwarabyumvise muri iyi minsi heze mwarabonye abasore b'abarundi u Rwanda rwarungitse kudurumanya umutekano ingene byagenze mwibuke bamwe batera amagrenade yo bahereye ibi rero byakagombye kutubera icigwa tumenye u Rwanda niki ku Burundi igihugu cy'u Rwanda bwacu ni cyiza n'abanyarwanda ni beza ariko bajya barongozi babo bajya barongozi babo
niho risongoye, niho ukoze ko rigucumita. Niba abandi uri kurababona n'abantu beza, amajambo bavuga n'amajambo womenga ni meza yo kunywanisha abantu, mugabe ibikorwa bakora bitandukanye n'ibyo bavuga. Bakunze kuvuga ngo n'amabingira yiyambitse urushato rw'intama. Barundi bene wacu rero tuve ubuzimu tuje ubuntu, tureke gukamira mu cogeje abasesa nkuyoze ababansi b'igihugu cacu. Nimuze dushire ingufu hamwe, tugwize ubushobozi bwo gushobora kugira guteramira umutekano w'igihugu cacu. Numva nagushimira cyane bwana Musasangozi kuri bimwe ugiye uratwereka, kuko hariho benshi bari batekewe n'ubwoba kuri kino kintu, kuko nabonye mu commentaire yari menshi kuri live wari wakoze uyu munsi, aricyo cyatumye ndaguhamagara n'uyu munsi kugira ngo ubashe kugenda utanga ubuhamya kuri bimwe bimwe twumvise. Reka ndagushimire cyane kuba waduhaye kano kanya. Nanjye ndabashimiye, ndashimira n'abadukurikiranye kumbure, ariko tubasabe kino kiganiro bisangize n'abandi. Neza cyane. Ibintu twavuze umenga ni ibintu byofasha bamwe n'abandi. Oya, si umenga ahubwo bizabafasha. Rero bagisangize bamwe n'abandi, gishike kure kumbure, kugira ngo abarundi bene wacu bareke kuza baragwa mu mitego batatetswe. Reka nshimiye kandi rero namwe bakunzi ba televiziyo yacu mukomeza kudukurikirana uko bikeye nuko bwije. Nshimira nawe wafashe uyu mwanya ugakurikirana kino kiganiro kuva ku ntango gushika kirangire. Yari MC Bentarenko musanze bimenyereye mu kiganiro. Ndabakunda cyane, ubwo naho butaha.